Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mugiye kumviriza akino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu munsi turaza kubatemberereza mu mateka adasanzwe, amateka y'ishengero rya Pentecôte riri mu ntara ya Bururi ahitwa Kiremba. Iryo shengero rya Pentecôte ry'Ikiremba ryatanguye ryari? Muribaza kandi muti iryo shengero ryatangujwe na bande? Mukongera mukibaza muti mbega iryo shengero ryoba ryaragize iki mu muryango? Bandanya mukurikira akino kiganiro twabateguriye cuno musi, muraza kumenya byinshi bitandukanye bijanye na Eglise Pentecôte do Kiremba isanzwe iri mu ntara ya Bururi. Ariko ukaba utari bwagire subscribe, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Ugire subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu muryango, wiyunge mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kuko turashaka ko twokwaguka, turashaka yuko wowe umuryango wagutse, hanyuma uze kugira na like ni waza gukunda kino kiganiro, ntugende utagize like, uze no kugira partage, hama wongere ugire na commentaire utubwire kimwe mu mateka wobuzi kuri Eglise Pentecôte do Kiremba Sud. Reka rero tumira amateka toya turaje tuce tubabwira mwidonido rya kino kiganiro, tubabwire ibyo twabateguriye bivuga kuri aya mateka adasanzwe y'ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko narimpejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba iri mu ntara ya Bururi. Ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba riri mu ntara ya Bururi mu gihugu c'u Burundi ni imwe mu mashengero ya mbere ya Pentecôte yashinzwe mu gihugu c'u Burundi. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935 abamisiyoneri b'abasweda baje mu Burundi batanguza ibikorwa by'ivugabutumwa ahitwa mu Kayogoro ni mu ntara ya Makamba, hamwe no muri Bururi ahitwa Ikiremba mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Ico gihe niho habereye imirimo y'Imana mu majepfo y'igihugu c'u Burundi, harimo n'ishigwaho y'ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba. Ni ukuvuga ko ishengero ryatanguye hafi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935 hamwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 936, rikaba ari rimwe mu mashengero ya mbere ya Pentecôte mu Burundi bwose. Murumva yuko ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba riri mu mashengero yatanguye kubaho mu gihugu c'u Burundi cyose. Reka tuve muri ivyo tuze turabe abari bafise uruhara rwo gutanguza iryo shengero. Abatanguje iri shengero bari abamisiyoneri b'abasweda, Swedish Pentecostal Mission. Abo basweda bazanye ubutumwa bw'ivugabutumwa rya Pentecôte mu Burundi, batanguza imirimo yo gusenga no kubwiriza Yesu Kristo mu karere. Murumva abantu batanguye ivyo bikorwa ni abamisiyoneri b'abasweda bitwa ba Swedish Pentecostal Mission. Abo basweda bakaba aribo bazanye ubutumwa, ari nabo batanguye kubwira abarundi n'abanyakiremba abakirisu babo ivyerekeye Yesu Kristo. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 930 ibikorwa by'ishengero rya Pentecôte byakomeje gukura mu gihugu c'u Burundi hose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 amashengero ya Pentecôte yahurijwe hamwe mu muryango umwe bise Association d'entraide des Églises de Pentecôte au Burundi, ADEP. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 975 ayo mashengero yahindutse Communauté des Églises Pentecôte au Burundi, CPBU, bikomeza gukwiragira no umukwaguka mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi.
Ishengero rya Pentecôte ry'Ikiremba ryagize uruhara runini mu buzima bw'abakristo no mu muryango w'abantu muri ako karere. Ryashinzwe ibikorwa by'inyigisho za Bibiliya, amashengero, ubufasha ku batishoboye ndetse n'ibikorwa by'urukundo nko gufasha abana b'imfuvyi binyuze mu bwunganirizi bw'ishengero rya Pentecôte. Nk'uko twabibonye, Eglise Pentecôte y'Ikiremba ni imwe mu mashingamateka z'ivugabutumwa mu gihugu c'u Burundi, yahereye ku basweda basezerewe kuvuga ijambo ry'Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 935. Ryaragize uruhara runini mu buzima bw'abakristu no mu gihugu c'u Burundi no mu guteza imbere imiryango. Nivyo nashoboye kubategurira bikeya bivuga ukuntu ishengero rya Eglise Pentecôte do Kiremba ryatanguye. Ibindi nzobibategurira mu kiganiro ndiko ndategura cagutse, ndababwire n'ukuntu Eglise Pentecôte y'Ikiremba ryashoboye kubaka amashure menshi cyane, yaba amashure y'indaro, yaba amashure ya tekinike canke amashure y'intango hamwe n'ayandi mashure. Ndababwire n'ibindi bigo boba bafise byo gufasha imfuvyi, byo gufasha abatishoboye. Ico ni kiganiro tuzoganira ko hanyuma, ni kiganiro nzobategurira hanyuma. Rero psychologue nije nari nabateguriye kino kiganiro. Ukaba wakunze kino kiganiro, ndagusabe ugire like, fyonda ka like, hanyuma ugire na subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro ducisha hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ushobora kandi no kuba wakunze kino kiganiro uragira partage kugira ngo abandi nabo bamenye ishengero ya Pentecôte y'Ikiremba iyo yazananye abatanguje ishengero ya Pentecôte y'Ikiremba. Uradushyiriramo n'agakomantere ngaho kugira ngo uduterere ivyiyumviro uzobukoze kandi uzobugize neza. Rero ndashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye. Imana ibahezagire, ibahe umugisha, mugire umugisha, naho gutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.